na equipe yitwa Brighton of Albion 2-1 kuri American Express Stadium. Equipe yitwa Brighton igize tia fata Manchester City mu kanigo ku rukino rwa kabiri titi za Pep Guardiola. Ndimo kwiyumvira Pep Guardiola aho bahageze kava muri projet equipe ya Manchester City. Ni Pep Guardiola yananiwe cyangwa ni equipe yitwa Manchester City itari yubaka ku rugero twari dusanzwe tuyiziko? Kuko menga uno munsi abantu bose mu isi mupira amaguru bitangazamakuru byose nta kimwe cyuko kuvuga ngo Pep Guardiola yo hava yirukana muri equipe ya Man City. Ariko bikumvikana nkaho menga abandi bose kwirukana n'ibintu bisanzwe mu yandi ma equipe agiye atandukanye. Projet wese kwa City kaza ya bwa mbere kamere kwako kantu nyene uvuze kuki abantu menga Pep Guardiola n'abanyamupira baratinya kuvuga ko yo kwirukanwa muri projet ya Manchester City gusumbuko mu bandi bamenyereza nabo mazindwi zibiri nka tene yage bagutumura nabo baza umwanya muto babumva bo gusezerera bakugurira abakinyi bindi ugasanga kwa Pep byarabaye ariko siko biri. Rero bwa mbere je ndayibona mu nzira iyi wambaza Manchester City imbere ya Pep Guardiola ni equipe presque itari ifise kahise, ariko no musi ni equipe ifise kahise kubwa Pep Guardiola. Kumbere Landry turondere hari ya ujyo musaza yagiye aratwara ibikombe za Premier League na cancana, ariko no musi yarabageje kuri histoire nubwo here imyaka ijana, ariko nta muntu numwe azosubira kuvuga ngo Manchester City ngo nta gikombe ca Ligue des Champions ifise. Nta muntu numwe azosubira kuvuga ngo Manchester City equipe nkuru kuba mukuru mu Bwongereza nuko uri capable yo gutwara Premier League, ariko no musi bana bikoze gusumbuka indi equipe yose mu mateka ya Premier League yo bikora 4 fois consécutive kane gakurikirana. Ibindi birigera bibaho Premier League zitandatu harimo zine zikurikirana na zibiri zikurikirana, urumva ko Liverpool yarabaciriye mu mwanya muto kwa bisigaye Pep Guardiola afashe Premier League igiriye. Pep Guardiola yaragejeje Manchester City kwitwa equipe yaranze umwaka kandi batatwaye Ligue des Champions. Pep Guardiola yatwaye Ligue des Champions kuri finale wigira kabiri nyuma yuko finale ya mbere itakaje imbere equipe ya Chelsea 2021. Pep Guardiola amenyereje umukinya atwaye Ballon d'Or muri English Premier League nyuma Cristiano Ronaldo asubiye Ballon d'Or. Peu importe uburyo yitwaye Rodrigo Herrera Cascante mugabo hari si Cristiano Ronaldo yayiruka 2008 akina ya Manchester United. Hari yindi Ballon d'Or yari bwasubiye mu Bwongereza. Oya Pep Guardiola bikoze muri equipe ku bwa Rodrigo Cascante. Iyi equipe yitwa Manchester City Pep Guardiola yahaye kahise itari ifise, ari naco gituma kuvyuka nk'umunyamupira ukumva ngo Manchester City yasubiye inyuma yagize saison blanche Pep Guardiola yirukanwe biraremeye cyane. Nimba biremeye rero Manchester City were no kuba boss kugira ngo bazefata ingingo yo kwirukana Pep Guardiola ku bice byinshi kwijana zo barimo nuko Pep Guardiola avuga ngo ndabona ko ubwonko bwanje canke ibihe byanje muri Manchester City mwiye kubigarukiriza, sino ni decisive go yare ku murongozi mukuru kugeza kuri wowe wese yofata ingingo muri equipe. Kumva ngo wo sezerera umugabo witwa Pep Guardiola kuko equipe no musi fise kahise ku bwa Pep gusumba undi muntu ari we wese. Simvuze ko ba Mancini ba Pellegrini batatwara ko ga Premier League, ariko wumve ngo iyi equipe niri jambo jengoreje ifise kahise ku bwa Pep Guardiola ku bice byinshi gusumba undi muntu wari, kuko mvuze kahise c'est pas kahise ko kumva ngo warabayeho, hariho kubaho pour kubaho no kubaho ukazosigara mitima y'abana ati je narabayeho nakoze ibi, kuko histoire so kumva ngo equipe ngo yabaye, kuko na Sheffield ifise kahise nka equipe yatanguye kuba mu gihugu cy'u Bwongereza mugabo no musoko azati kahise ka Sheffield nakahe ni presque nakabaho uno musoko azati kahise ka AFC Banama mfakaruriro ni kahise kameze gute paraporo ya Manchester City yuno munsi paraporo ya Pep Guardiola, kuko na Pep Guardiola ibyo yashitse kuno munsi byamuhaye kumva ngo isi y'umupira w'amaguru yafise umumenyereza. Nimba tuvuga ati turafise Carlo Ancelotti, turafise Alex Ferguson, dufise ba Wenger n'abandi, nivyo bashitse ko mu migwi igihe bahamaze mugabo batamaze bicaye gusa ahubwo bahamaze ari cyo bariko baragira gute ariko barakora. Niba wanashaka no munsi Arsene Wenger Arsenal yo mushimira ikavuga ngo numwe mu bagabo tutazibagira bamenyereje equipe ya Arsenal ukacu harura bikomba hafise n'imyaka yahabaye
ni nk'uko tuca tuvuga Sir Alex Ferguson yasanze ikipe ya Manchester United ifise ibikombe vya Premier League bega kurindwa akayisigira imaze kugera kuri 20 akayisigira 13. Uno munsi bavuze Manchester City ntiwumve president wayo, ntiwumve wiyumviriye fondation, ntiwiyumviriye iki canke iki, ntiyumvire ba Sheikh Mansour n'abandi, iyumvire Pep Guardiola. Uno munsi bavuze ikone y'umupira w'amaguru mu gihugu c'Ubwongereza mu myaka 10 irenganye, n'umugabo yitwa Pep Guardiola ari kumwe na equipe ya Manchester City. Uno munsi bavuze equipe imwe mu gihugu c'Ubwongereza yari iteye ubwoba isinzima mu myaka 10 irenganye, ni equipe y'umugabo yitwa Pep Guardiola. Kandi nibivuze ngo yatanguye kuba aruko Pep aje, ahubwo n'imbere ya Pep harabaye ba Mancini, harabaye Manuel Pellegrino no mutama afise Real Betis no munsi, harabaye abanyereza bagiye batandukanye iri muri championship n'ahandi. Mugabo no munsi isiguye iki ku rwego rw'isi Manchester City. Mu Bwongereza haheruka kuva umukinnyi atwara Ballon d'Or ryari, ugese muri 2002 twara Cristiano Ronaldo 2008. Yeah, Cristiano Ronaldo batwaye Champions League batsinze Chelsea, akinira Manchester United, ariko imbere yiwe yari yatwaye Michael Owen akinira Liverpool. Owen yari yitwaye. Ugiye kuraba nko mu myaka nka 20 irenganye, Jose Pep Guardiola agarutse kwibutsa amateka akomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Atunze umugabo witwa Rodrigo Hernandez Cascante afise Ballon d'Or, ariko wanashaka Rodrigo Hernandez Cascante afise Ballon d'Or, Haaland yamerita kubera natwaye Ballon d'Or nawe, Kevin De Bruyne Amerika kubera uri atwaye Ballon d'Or no munsi. Nemeza ko Haaland yayibuze bivanye n'igikombe cy'isi cyaciye kiba mu mpera za 2022 kigatwagwa na Lionel Messi ari meilleur joueur banagitwaye, birumvikana ko guhigana nawe byari bigoye. Ni wana no munsi renda kuvugaruka nkakubwira ngo bano barabo Manchester City avaye umuzo wa Pep Guardiola cy'umupira w'amaguru ntibatahura ivyo ari byo. Mugabo no munsi Pep Guardiola yaberetse inzira zose zishoboka zo kuronka amafaranga biciye muri football, kandi vyarakunze. Ibikombe baratwaye, abakinyi barasohoye, abakinyi baraguze, vyose vyinshi vyarakunze kubw'umugabo witwa Jose Pep Guardiola. Ariko no munsi tugeze ahantu equipe ya Manchester City isigaye iteye agahinda, kandi iracafiswa na wa Pep Guardiola. Nimba we umwarabu Jose Pep Guardiola yaragufunguye amaso akakwereka ngo business ikogwa kuno, c'est pas à dire ko yayiguze. Pepe ntiyaguze Manchester City kandi ntiyazinye contrat vie. Harageze jewe nimba hatari ko hararengerana umugabo witwa Pep Guardiola ko agira retraite. Shibuza tagize retraite, harageze ko abamwe ama innovation mu burongozi kwa Manchester City mukamenya ngo mbega ivyo Pepe yaduhaye ko atari renga ricaka azohoraho. Nadahoraho inyuma ya Pep Guardiola equipe tuzoca twugara. Tangura ama challenge yandi Jose Pep Guardiola kiri mu mwuka w'abazima. Harageze ko Pep Guardiola simvuze ngo bamwirukane, mugabo harageze ko abarongozi ba Manchester City batangura kwiyumvira ngo Pep Guardiola hamwe inose zatotubera mwiza, turakwiye gusepara tugatangura ubundi buzima bushasha. Equipe ya Manchester City kamenya ngo challenge ziri mu mupira w'amaguru without Pep Guardiola zirakunda. Kuko no munsi numwe mu bakinyi nako mubamenyereza nemera ko afise tactique nyinshi, amanyanga menshi cyane. Hose tactique n'amanyanga birasa. Mvuze amanyanga abantu nibazumva muri kote negative, mugabo amanyanga gutuma ugera ku kintu kandi atawukomerekeje. Pep afise amanyanga menshi y'ingene yatwaye ibikombe. Uno munsi Pep Guardiola numwe mu ugiye kuraba mu ma recruitment bakoze muri equipe ya Manchester City, amafaranga menshi yasheshe mu badefenseur. Abadefenseur baraguzwe kwa Manchester City, amafaranga menshi akabagarika amafaranga, mugabo nuno munsi aracakenewe inyubako presque muri mu bibanza byose byo muri defense. Mugabo yamenye amayeri y'ingene yubaka mediane yiwe. Wanashaka Pepe yatunze ataki bayabaye imbere ko harandaza yatunze ataki bayabaye, mugabo mediane ifise irike igundogane imyaka nk'itanu canke ndwi munani, ariwe nimero 8 mwiza ku rwego rw'isi, ariko mwana equipe ya Manchester City. Je narimbanje guca kugira ngo nereka abantu igituma no munsi. Harageze ko basesa amasezerano na Pepe bakavuga ngo uno mwaka urangiye turavana twubake bishasha ku buryo Pep Guardiola nahagarika ivyo kumenyereza Manchester City izosigara equipe ihagaze. Uvuze ati yarageze, mugabo je nabanje kubwo buremere bwo kumva ngo eske biroroshe ko Man City no munsi bavyuka bagapfa
kwirukana Pep uko bishakiye cyangwa kuvuga ngo stop sindavyibaza ko vyoroshe muri equipe ya Manchester City bari reconnaissance amwe babikora mu ubwo buryo baba batari reconnaissance ariko kandi Pep Guardiola nawe ni mu bamenyereza kenshi yasezeranye kumva ngo umwanya n'umwanya ndashobora gusohoka usubije amaso inyuma uno munsi Pep Guardiola ari muri Manchester City ku bice byinshi kwijana kubwo gushaka ko abarongozi gusumba uko yoba yaravyifuza muribuka n'igihe yagira ibihe bibi umwaka mbere y'umwaka uyu mwaka wa 2024 durangije vers la fin y'umwaka wa 2024 tugomba tuje mu gice cya kabiri cya saison abarongozi ba Manchester United n'abakobwa ba Manchester City barafashe umwanya baramenyesha ati nous avons confiance ati turafise icyizere muri Pep Guardiola ko agomba kutwubakira indi projet naco gituma ya Mercato mwabonye yabaye mu kwa mbere ni Mercato itigeri kogwa muri itigeri idava ukogwa na equipe yari yose fasino winje kusanove winje Marmushi winje Victor Reis winje plus de 200 millions muri Mercato kwezi kwa mbere ugacugaruka muri Mercato yo muci ugakora kandi abandi bakinyi bagakuruka batija ni legenda zibarayana Chelsea barana Tinuri nabandi ukinza James Trafford nabandi bivuze ngo Pep Guardiola bivanye n'ico muri Man City no irumva ko kumbure Pep Guardiola ashobora ko yarananiwe kubera ko projet ishaje basubira kumuha liberté yo kumva ngo reka tugure abakinyi nkuko biyifuza turakosubira kuduha projet ariko iyo umusaruro rero wanse niho nanje ndangiriza iyo umusaruro wanse eske Manchester City akomeza muri bino Pep Guardiola ubwiwe kubwineza y'ivyo yageze ko muri carrière eske Pep Guardiola akomeza muri bino abona vyanse 3 points muri 3 match wakina Brighton wakina Tottenham wakina na Wolverhampton Wanderers nivyo Brighton ni equipe ishobora gupieja kandi bino bishobora kuba ushobora gutanguruka ariko bikarangira saison igenze neza kuko nimwe mu bagabo twabonye rimwe na rimwe akunda gukoresha ingufu zitaringe mu gice cya kabiri cya saison cyane mu mpera kandi bikarangira rimwe na rimwe ageze ku byo yifuza kuko dufasha karongo mwaka wezi uravye umwaka uburyo wari wanse kumva ko yaronse qualification ya Ligue des Champions kudo japo kuri Pep na equipe ya Man City bakoze akazi gakomeye kuko ari equipe nka Aston Villa vyanse ku kanyuma kandi ubona ko zo zagize parcours nziza gusumbya Manchester City wanafata mwaka weze na utazi ko kumburi yo badahura na equipe ya Real Madrid muri barrage basezerire probablement sini baza ko ari equipe ari gupfa ku musezero kuko ibi nibi nari karagenda gira gute amenyera rero ndabona hanini Pep Guardiola kuvuga ngo azotandukana na Man City kwera umusaruro wansi ni decision ishobora kuzoba kubwumvikane bwa Pep Guardiola na Man City ariko kandi sinza kuba ninja indipo muge ngo Man City uno munsi biriko birapfira n'ibindi bigiye bitandukanye wovuga ko umenyereza aragergiye bikanka ariko Man City umenyereza mwiza do class mondial wovuga ngo uno munsi birashobora kwanka kandi ufise abakinyi beza kuno munsi kibazo sinda Man City umenyereza muri batatu bambere beza kwisi uno munsi bana batatu uno munsi bari mu kivi bitwa ba entraîneur apana ba sélectionneur niwe nimero 1 uno munsi equipe ifise umenyereza mwiza uno munsi equipe ifise effectif yagutse kandi nziza bivuze ngo hariyo details zimwe novuga ngo uno munsi ziko ziramusoba Pep ariko ashobora kuregla umwanya n'umwanya nataziregla sinibaza ko ari umenyereza kwinjira muri Man City uno munsi aje gusubira nka Pep Guardiola duce tumusaba gusambura equipe je kwirukana abakinyi Pep Guardiola yaguze kuko nivyo umenyereza zana tactique zo n'ibindi ariko ku bice byinshi kwijana umenyereza injira muri Man City araza kubagarutse kurodresa kumbure haragergiye abantu bakabihimba buri uzoja ko mwiza gute ahantu abantu barashobora no kukwina ubukiri mwiza kuvuga ngo turakurambiwe umugani wa Nyiriteka Reverend ko ati na puissance mani imyaka igihumbi ko bigana ko Sargergiye ishuri kora byose bigakwama vestiaire ya Pep no musi beze gute sho gusigara winja muri vestiaire abantu bakavuga ati wapi ugabo no musi nta muntu atabona ati Pep Guardiola mu bishasha arakeneye mayonnaise nshasha ikombina tukamenya arakeneye ibirungo bishasha tukamenya ati Jenny Legenders Nico Gonzalez tukamenya na Ryan Sherkati abatwo batuma ivyo twatuma Rodriguez Kante na Dobrin na Gundogan tukamenya ati umugabo askwizira rya Oscar Bobe aba Marmoji n'abandi two batuma ivyo twatuma Haaland ati twotuma no musi rikore wizi ivyo twatuma umugabo yitwa Kyle Walker nimba bidakunda la solution za kuba ibi ya exactement muri equipe ya Man City ni ivyo rero kuri equipe ya Manchester City Landry mu gihugu cy'Ubwongereza inkino zariko zirakomeza Liverpool bari mu kibuga ku munsi w'ejo batsinda equipe yitwa